ndongeye kubaha mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Nagomba mfate kano kanya nshimira Imana mushobora byose iyo yabakoresheje kugira ngo mutwongere iki kirimo kigira kabiri. Nukuri tuzokorana neza n'abakuru nyakubahwa umwungere mukuru turonse n'icegera ciwe kumwe n'icegera canje na conseillere mushasha. Nkuko nyakubahwa umwungere mukuru aheje kuvuga, twagomba turaba imbere twubake ishengero ryacu. Ibyabaye byarabaye, ariko kandi ni byiza yuko rero twobandanya dukora igikorwa c'Imana. Norangiriza kuri iki kintu, twebwe mu muryango twariyumviriye ico twokorera Iyebebe. Nyakubahwa umwungere Zakariya Minani hariho itongo yaturondereye umukiriya yaravuye hanze, twararisezeraniye Imana, turavuga ati Imana iri tongo tuzogutangira ihigira 10. Rero yarazanye umukiriya avuye hanze, kandi uwo mukiriya yaciye arigura, twaryungutse incuro ndwi. Turagenda turagura ahantu mu Kabezi, tugiye kugura ahantu mu Kabezi ni nko ibirometero 2.5 uvuye kwibarabara canke 3 sinibuka neza. Hama turarimbura turavuga yuko kuko igihe cyose Imana tugirira neza, twama tugirira neza ishengero ryayo. Ndibuka umunsi umwe kumura binyenakara n'abandi barabizi, nkikorera nyenakara nkiri umusore, naragiye kuko kuva aho nurukira umuduga no gushaka ku ishengero ry'inyenakara byari nk'ibirometero nka 200. Naragiye n'amaguru, nagera n'amaguru ico gihe. Hanyuma umunsi umwe ndaruha nicara munsi y'igiti. Ico giti kumura abantu b'inyenakara barakizi, uvuye mu Kayogoro, izuba ryari ryinshi, ari mu kwezi k'umunani. Hanyuma ndafata umwana asenga muri ico giti kuko nari narushe. Numva ijwi rimbara ati Masabo, tiraba hejuru ku giti. Ndaraba ico giti, mu bisanzwe muci ico giti nticigera cuma canke amababi yayo yumye, ni giti usanga muci gitotaye. Ati rero shikama ubandanye gukora ibikorwa vy'Imana, naho kiri muto naho kiri umusore, uzokayangana nk'iki giti. Ndavuga ati amen, ndasenga. Hamashitsi nyine nakara naribabariye ivyambaye ko, ndasenga ndavuga ati je munsengere nanje iyo Mana ko yambariye uko nivyashika nzonda yihezagira. Abinye nakara rero natangiye gukora ishengero, barazi yuko narihezagiye. Ndasubira ndahezagira kandi ishengero ry'Inyanzarake ryantumye, ndasubira ndahezagira kandi Sikirisare nabatirijwemwo muri 1994. Kandi ubu rero twavuganye n'umuryango, naho mutari kudutora twavuganye n'umuryango yuko tugiye guhezagiza Iyebebe nayo are 5 aho mu Kabezi, no kuvuga zifise valere, zifise agaciro k'imiliyoni 50. Rero ishengero riri hafi mu karere ka Bujumbura, haba Rohero canke hehe, bogenda bakavyara iyo Sikirisare. Tuzobahereza tugira icega n'umuryango, tugende muri komine, hama tubahereze izo are 5 bubake mu busengero rw'Imana. Nico kintu je numva rero no gabira Iyebebe. Ibyo twabivuganye na madame ati badutora batadutora ko twasezerana Imana igihe cyo tugira ko yatugiriye neza. Murumva yuko kugurisha ahantu kunguka incuro ndwi. Yesu ashimwe cyane. Murumva kari ibintu bitoroshe cyane. Hari n'ahandi igihango uri kuragenda hariya mu Cibitoki, naguze miliyoni 4.5, none bariko barampa miliyoni 100. Kandi ahantu baguze miliyoni 1.5, mugabe higira 10 na cemeye Gihanga yuko bariko barubaka nzoca ndabaterera, kuko urumva biriko birabera Igihanga. None rero Imana tugiriye neza, kandi ibyo byose ndabishimira Imana.
nico gituma mu wadukora neza muri yebebe iyo uriko urakora neza wishimikije Imana iraguhereza ibintu bituma utaja mu bigeragezo. Ibyo rero ndabishimira Imana, nico gituma mpagaze imbere yanyu kumbure mu karere n'abakutu uzobivugana aho umuntu azogende kuhabereka n'ibindi. None rero ndabashimiye gose. Hari abantu bamwe mu minsi iheze cyangwa ndetse mu minsi 3 iheze baza ngerega abantu bazogutora ngo bakeneye ifana. Jewe nta fana by'ukuri ntanga, mumbabarire cyane nama ndabivuga. Jewe muzomura ukivi no mu mwaka wahera nigiye mwana mu 2020 bamwe bavuze we nta fana utanga kuko nizo ndayitanga mwese nkatanga amafaranga bakangira propaganda, ndazi yuko noca ngenda kuyisubiza. Ndazi yuko rumva nurudanazwa no ndiko ndagira, ariko kandi muzoyibonera mu bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Muzoyibonera mu bikorwa kandi muzokunguka byinshi kuruta ibihumbi 20 cyangwa 10 nohereza umuntu kanaka, ariko muzokunguka byinshi. Ndabinginge rero mu dusengere uko turi ngaha kugira ngo Imana ibandanye tugira neza twese turi batanu tubandanye kugwa c'Imana. None rero nta byinshi no mvuga byari ivyo, ibisigaye Imana ibahe